Kiduma saba korabo face to face Dia ngira sabia hindi umuduga Agira muri Prado Tari ya Crown Royal Narayendo se iri joro jari hatari President Chende Bizzo Uwezo Bona bahevya kamari Kuri promo ya WhatsApp barundi twaronse abadari Niho Satbia yatumye abapolisi babwira ati ujya muntu afite kamera numenyesha amakuru yaje kudukamera Ivo subiye turaheza no police twari kumwe ngira ntahe niho hankurikiye umutipe umutipe yitwa Alex ambwira ati bro pole sana jewe nabonye umutipe akuvamira mbere je nshitanje naramutelefone manager wa Satbikentp namubwira ati bro aka kantu ni gatariko ko bamaramaza ni mu nyuma abo bamenyesha makuru bamaze kubivuga cyane je nabivuze ati jewe ntimuharire mufubusa mvuye hariya ari ndani yafunzwe yafunzwe wasize yafunzwe nazo kumwinjiza kuri mwe amahera menshi utunze wambarira menshi ugira ibiki ejo ukagwa muri erere yo duhera duke nkuko uburiko uricira twebwe turiko tugira mu muduga bayawuhawe no mudeme vya game bisigaye bigoye cyane konto nushaka kurara ari yaririmba zimwe mwasize yo let's go man it's your boy Bizzo Uwezo Gomakari nimepigwa nikimanda dem Mana nahitaji mapinduzi kwenye hili game na bomba kana bitch na ipaka mata na ipaka mzimo tasema na piga mswaki kwenye track nafanya kama miayosha nitabaki juu yumbo fike mpaka Mogadishu vile gangsta mulize dadako na unanijua Messi hansa ina na kuzumbua nacheza kwetu ndo maana daily natunzwa kwa bill nacheza kwetu mefika time ya kufukuzwa na change mada muda kwa muda buda na nitapaza yule mwita hey, let's go night, let's go night. Si wambere duhura ibuka voice ya mbere unyongorera mubwiye kutazona mukaga nagomba kuvyanga bagenzi baramanura none ubuti ndikidahaga manaya ya simboni yonganukira niyitana pamoja huko Facebook kandi ndidogo mkufi kuja kwa poke na manashwanya na bagenzi kubera mwewe nkabita abashenzi nekukiba kwise primusi gihe twahura wari kamaniza abandi bavuga nguri kanyanga ico gituma twama mu manyanga gabanya malo mfata neza mahera nguha yose kukutige rushima wapa shaka nibe mbikisuma kuko kuva tumenyanye no muhira singisuma ba okay uko mbasigisuma by the way turi mu bwami bwa Black Records. Karibu cyane guys, mwabaskwibwa tukumwe na Bizzo Uwezo, the only one rapper, gangster rapper. Mbawa kubwiye umurapero yemera mu ndiro wavyemera. Yemera. Like umurapero yemera ati genda umurapero ndema akazi kanje nko like. Yeah. Uvuga uti genda ndi mu best rapper. Ya kuranda gwiwanje nibyo nkora ndiyemera ndi kibanza ciwanje ariko sinkunze kuvuga ngo ndo hambere abanyagihugu nibo nitaba judgment ikibanza baba banshiramo tukira kwiye gangster rapper narayendose inatwage muri beat narayendose nyene narayendose twage narayendose tugera narayendose kwa iyi beat narayendose ndikumwe na jazz Niko nsinya mavi na repo nini muri Afrika Naraye ndota ndikumwe na Comshas Ame michongo myinshi y'i Burundi to Jamaica Naraye mbonye nime Diamond gumi ndondera Giri vya wasafi vya gusinya ndiya nkira Kiduma saba korabo face to face Ndiya nkira sabia hindi umuduga Agira muri Prado Tari ya Crown Royal Naraye ndose byinshi iri joro jari hatari President Chende Bizzo Uwezo Bona bahevya kamari Kuri promo ya WhatsApp barundi twaronse abadari Ila bifesi yandekiye umuziki na bamwandikira bavuga ko yabaye afite imbona habaye inama y'abaririmbye batakaye kuko bakoranye na Bizzo Matabaro GZB n'amasoja yero Swaga team n'abandi benshi na Rose sister wanje umuzungu yamuhevye asubi gucuruza imyembe n'umuziki yawuhevye Sugu J Pastor yagarutse mu muziki Elvis Mapozi nawe yatanguje dini Elvis Mapozi ndakami kwanza neza ukambare fresh okay Elvis Mapozi yagiziki yatanguje yaje udazi impuzu yaje kudanatse ariko ndabifuriza neza iyo ndirimbo yagushikanye nka Bizzo Uwezo ko indirimbo novuga ifite fan base ni cyane ngamwe cyo Burundi izwi cyane no hagati mu bwi wanashaka ni indirimbo novuga yuko yanshira inzira natanguye gutahura ati je ndinde nkene gukora umuziki kanaka message yahe ku Barundi ya ndashima cyane kubera ni indirimbo
ata muntu atayizi. Yeah. Okay. Ni indirimbo novuga yuko yatumye umenyekana cyane mu gihugu cy'u Burundi ugira n'izina rinini cyane kuko turabizi twese. Ni by the way ni indirimbo iri ku rwego rwa Bizzo Uwezo, ni video yakorewe muri Niona production cyo gihe kimwe Niona no ntacyo tuzi ko yavuye ko takiriyo gusa ko macari kumwe na JC. Voilà, indirimbo yakiyanye featuring na Karijo. Ico kibazo namana kibajije Jesse ndi muri Niona. None kukimirigwana kandi mwaravanye. JC kandi tuzi ko mutavanye neza. JC ni inshuti nka mukuru wanje. Urumva ibyo twafuye kiya gihe twaransiye ko vyobandanya biduteranya mu buzima. Ndumugendo munyamahoro nta muntu barape nta shavu afise uhora wumva umenga ngo nabatutse ngo nagiziki kenshi duhuye turahuza kubera ndakubwira ati iyi ni challenge nashatse ikintu ko giheba ndaraba kukurondera ndakubegenda bikubwire bitari koro ndabicishije mu ndirimbo caranyarutse kugushikira kandi ndazi yuko uzogihinduka. Ni Bizzo Uwezo umwe yahora muri Niona. Okay, yahavye amajambo menshi bivuga ko acemutwa abanashaka n'abakiriya benshi amutwa na project yo karakora vyejo canke ivyarivyo. It was like we are rumors only. Sivyo nta project nimwe namutwaye kuko yakora ibintu vy'ama M-Pesa mu gihugu cy'u Burundi n'abacuja kubikora nawe. Nugo jana gira publicité ya M-Pesa kiya gihe yambuvyibuka hama monye umucu bisigura yuko bagumya kurondera abantu abakiriya bamwe barandondeye kandi nari ndabizi kandi n'ubu turabikorana ikintu cy'umuziki twarakivuyemo ariko muri M-Pesa twabandanye turi inshuti gushika nino saha. Bizzo Uwezo Jesse gakavya kera byinshi byaravuzwe murabizi kuko nyene ni Jesse kwa havuze ujya ndirimbo yabatseka ngici ndayivuzeko right. So tuze ku majambo yagiye avuga mino misi heze nkuru wa B hariho yugiye kwizunguka yiwawe avuze amajambo menshi yivyerekeje gufungwa kwiwe ubuzabwiwe imara hafi yimuta 10 meko avugana Wonder Boys Legacy. Igihe byagenze gute do history yose kuko ndibaza ko biri ko sinamwe bwayo ubwire do history zigiye byose uvuga gufungwa kwa B byose nibihe mu ncamake hariho mbere n'abantu bantahuye nabi ariko Jesse ndo munyarusaku je ndo umuntu yitahura kandi ndinze nkora ikintu haba hari igituma cabaye jewe naribwe telefone mu misi yaheze rero telefone umuntu yayitwaye araboneka ntuze rezo social akoresha turagerageza kumurondera kubera turabe yuko dusubiza phone ariko tumurondeye twenyene tubona yuko bitugora canke ndakwitura igipolisi ndabishikaye muri police barama promise namaze nkinga ntonda ku gipolisi bambwira tuzogarukejo uyo musi nari ku gipolisi ngiye kubonana na OPG niho twahahuriye na B turaramukanya mbere neza ararengana nanjye ndarengana kuri police yinjira mu biro bamuhamagayemo nanjye ninjira mu biro vyiwe wanje ariko ndi mu biro barantelefona na phone sohoka hanze ndiko ndavugana na telefone niho B yatumye abapolisi ababwira ati ujya muntu afite kamera numenyesha makuru yaje kudukamera ivo Chenda polisi uri kuri kamera turabe phone yandi ndavuga je phone yandi ko ndakamera kubera na B nari namwibagiye nari mu iri moment yiwe nari ntivyarimo sinarinzi n'ivyarimo turabe phone yanje barayinjira muri phone yanje bararaba barabura ikintu na kimwe subiye turaheza no polisi twari kumwe ngire ntahe niyo hankurikiye umutipe yitwa Alex ambwira ati bro pole sana jewe nabonye umutipa kuvamira sinarinda kubuzi je navuga ati sinarinzi kuri umuririmbye mugenzi wawe ko ari umuririmbye mugenzi wawe witwa ndamubwira je nitwa Bizzo Uwezo je muranda kumva ukunuku urumva umujama wawe adufitiye amahera ibintu byinshi ntashatse kwinjiramo arampya story yose amaze kuyi ariko muri ojo wavuze story zamahera yose nye byagenze story yose yarayimpaye muri uwo mwanya amaze kuyimpa cyamva ku kazi cyamva aho hantu kuri police nja ku kazi ngiye ku kazi niho naronse telefone z'abantu bashika kuri 20 batandukanye ariko nzi bitemana do story wewe niwe bari kuri page niwe bari kuri page bayimenye ko twari warure bayimenye ko twari warure ico cantangaje kandi je nta muntu nabibwiye do story kukubera n'uyo mu Alex ndibuka yarampamagaye ambwira ati ndondereba ibinyamakuru umunyene ndamumara amazu muririmbi ndamubwira bro si vyiza vraiment ntubitware hiyo ganira n'abantu
hafi mu giheze kino kintu n'ikintu gito mbere je nshite hanje naramutelefone manager wa Satbi KNTP namubwira ati bro aka kantu ni gata ariko kuba maramaza ni mugaheze sinzi ko naho nasikia maze kumutelefona acambwira ati je ntabyo nari bize mu bindi ariko uyo muntu yamuzaye ngaho ari ngaho ndavuga ari ngaho na nimero yiwe nayitoye reka ndayikurungikire muganire mu giheze ngiye ku kazi niho nashitanze bamwe mu bamenyesha makuru ntavuga amazina bari ku kazi mandiriye bivanye n'ibyo twari tugeneye gukorana hari ibiganiro n'ibindi ndashika turavugana tumaze kuvugana niho nasanze story yantanze ku kazi bari ko baravuga rero bobo bari bayizi neza n'igihe imaze barayitera kw'inkuru bamaze kuyitera kw'inkuru ndonka message zishika ku 8 zivuye ku bantu bavuga ngo nabafazi ba Satbi bantuka kunuko ariko Bizzo ngo biri uko hari uri kwacisha ku ruhande abantu bose bamenye gute ko warubize byose kucana n'ijoro ndacagutera inkuru jewe mu nyuma abo bamenyesha makuru bamaze kubivuga cyane je nabivuze ati jewe ntimuharire mufubusa mvuye hariya ari ndani yafunzwe wasize yafunzwe amaze kumwinjiza yafunzwe ari ndani ngo duha amafoto no ndabaha amafoto je na foto ariko yafunzwe rero yoba yaragoswe rero chansanga n'abantu babizi mbere vye bamufungiye iki mbere n'ivyo byamutipa tamugenda vyumvira mwijoro masambiri niho telefone zabaye nyinshi zinto gushikaho ngira ishavu mu nyuma nzamona abandi boya yarantelefone muri masata tuyijoro ambaza ati man twe twumvise yuko ari we bari kuri page byose biki bimeze gute je niho twace tuganira na wanda ndamugira ku muriri ivyo numvise niho ijya audio yaciye mu gitondo ija ku muganga wanda yarigeza kubwira ka recording wanda yigeza kubwira yagize ubusnitch gusabwiwe Jesse wo kwabaye ku mutelefone gusumubwira story nzazi Jesse na mutelefone niwe yantelefone kane nari kuri appel sanzo sangamo ma appel yiwe mu nyuma shanda bipa muri WhatsApp nyene acara telefone nditaba ashatangura kumbaza story ngene imeze je ndamubwira ingene story imeze kubera nari maze kuyironka indani nari mumva nari maze kuyironka yose byose kandi story nabona yuko yamaze kugenda okay aho nyene habaye ama commentaire menshi bavyavuze cyane kuko vyavuze ko washobora gushira garagara cyane ku mugaragaro ijya story wavyakiye gutumaza kumviyo nkuko bakwagiza ko wacu ari wabivuze cyane gusumba abandi bose nubwo byabizwe mu ncamake kubona babyagerije jewe Jesse nabitinye kubera jewe ndinda kaje ico niyemera ko gusa ni kuba ndi perfect sinkunda umuntu ambeshera sinkunda umuntu mbeshera sinkunda umuntu nongereza ko sinkunda umuntu anyongerereza ko je gusa muri uyo mwanya naho story yagumye ivugwa je narababaje cyane nifungwa rya Satbi umuntu yakoze ku mutima ariko video byose siko kwa byari shavu y'ivyo Satbi yaravuze mu media ukabwira abantu ati ufise kiniki hanyuma ejo ukagwa muri erere bya bintu ufise bidashoboye kugufasha nta muntu atazoreka kubona yuko utari seri ububeshi bwa mbere n'ububeshi wibeshera wenyene ubunyene urashobora kumbwira yuko ufise umuriyoni ariko baadaye ukagenda kopesha imisosi y'ibihumbi 5-10 none umva ubambesheje cyangwa wibesheye cyane jewe icyambabaje muri ujya mwanya n'ubuzima bw'umuririmbyi w'umurundi nabonye yuko buri down gose naho bamwe bagerageza kutubeshera ku mamedia bacafuza umuririmbyi w'umurundi sinzi ko ntaho kugenda ku mamedia ubwira abarundi yuko umuziki urimo amahera menshi utunze wambarira menshi ugira ibiki ejo ukagwa muri erere yo duhera duke nk'uko uburiko uricira twebwe turiko turakora inyuma duhangayika twereka aba boss ejo badushire ko amaboko bivanye na lifestyle tubayeho yuko tubaye muri ivyo mu Burundi abayeho nabi bro tubayeho nabi sana ducakeneye support kugira twikwamure rero hari abantu bariko barereka abarundi yuko bahejeje umuziki urimo amahera umva ejo atarurunganwe rubandanya kubaho nabi guys namaze kuvyumva tacha kumena Bizzo Uwezo best rapper gangster rapper numwe navuga w'umurape yemera atajya umunwa bitavuga ikintu akivuga n'ivyo byasabye bimara vyumvise yavuze byinshi inyuma ya post ubu unye Bizzo Uwezo abanye gute na Satbi cyane n'abantu muri Empire Avenue kubana na Satbi gute like kimuziki au kimaisha au kigangster kibirebire kijama kuba bajama
afite ikirere ciwe afite ikirere ciwe post nzwazibonye zerekeye wowe irya vyose yavuze nazo nabonye yavuze gute boya sinabisomwa cyane ariko urabona yuko tuya post sinibwo nzi yavuze muga yavuze nagaje kagashavu cyane yuko hari abantu kumufotora kandi nawe arimwo nimba ntayibuka niyo ntwagiye neza hamwe na Rangi SB n'abandi bamwe bagije ko bamufotoye ari bagiye adumisha inkuru kanavuga ko ari bagiye gutangaza ku maradiyo yuko cyane mu media ubu ukoresheje ubwenge neza wewe big hari umuntu yaguhidiri ugenda gufotora ku gipolisi muri page uramaze kwinjira indani utware appareil hari ufotore telefone baje baopeje telefone na man telefone naho yo bari biwawe oyifata kweri ukayisohora imbere yaje baopeje gafoto sinzi ko haza aho hantu man ndahanze sahantu utora telefone naho bakubwira fotora icatsi hajya ahantu harateye ubwoba bivanye n'amadosiye haba hari jewe ku ruhande rw'iwanje nta muntu yonkoresha ngende gufotora hariya ndamwemerera naho yo bampemvye amahera menshi urumva jewe sinagiye gufotora satbi nagiye muri dosiye yiwanje ya telefone kandi satbi mu buzima bw'iwanje naca mfashije sinamutinya ndamukundira kubera ari umuririmbyi mugenzanje sikuvuga ngo kunshoreye ibirato ndamukunda nk'umuririmbyi mugenzanje ndamwubaha mukuru wanje muri game nkuriye ariko ibirere by'iwanje n'ivyiwe biratandukanye aho nisumamwe naho yisumamwe ni hasa vraiment best rapper twagiye Bani gutega ndabihevye turabihevye guys atashaka mana Bizzo Uwezo ndabihevye turabihevye si wayivutse none hako bodufungira amahera make nkayo fumu ya kuririmba tumubihere bukaronde rudi twagere Yo. Ipantaro n'ishati n'akabutura birashika nkabura nico mfungura mwikota ngari ipantaro ngorora abafansi b'urumwami b'ibujumbura kubera itego nk'inyegezi ukambura showbiz monde yacu n'amayobera mu biganiro interview nkiyemera undo mu bosi kandi mfise amahera aka nyinshi zindi zikihangora ari ibintu byinshi live tombora abandusha amahera nkabagarira kumekesha ubusa ndaburarira undo umuririmbyi mwiza ntawumvahira fan fake comment nkaca nungu ugiye $10 nkaca ndakutwengera kandi nkaca ndakubwira yuko ndanakwemera gacira muri mu ndirimbo uti muri mu ndirimbo uti akungikiye $10 cegereje yavuze abantu bose ari imbwa babagiye sport boss kolabona musaneza boss nibimate yukomeka boss kolabona musaneza boss nibimate uyu ni Sherin Rock ni rock ni ngufi ya rock Sherin Rock mama ni gifaransa hapo sani hata twe turabarundi twihenze kwijambo gikirundi sawa ariko igifaransa ibyo byaraje birimenya ari ndabihevye indirimbo uri kwaririmba mugeje kuraba amajambo aririmbye n'amajambo aririmba akora ko baririmbye bitandukanye no gusha bazi ngo hevye muziki bakima tugira ati twavuga ati baje ko ndayizi kuva kare indirimbo gusa mbwa abantu bavuga ati none Bizzo Uwezo hevye kuririmba hevye kugira iki like hade gukundana ibintu nk'ivyo nyene ugiso ndi bukimva ukimva ino titre ntugeze wiyumvira utaho ntazova bafata ino titre ukundi ava yuko ndanayisohora ivyo byamaho mu ndirimbo kandi indirimbo kenshi ntituba dushaka yuko zumviriza gusa abantu batize tuba dukeneye ko zumviriza bose batandukanye bamwe zibahishigwa abandi bumva ibintu bya bagenzi babo abandi bumva iby'abatoyi babo abandi by'abakuru umva indirimbo yubake urunganwe yubake n'abadukuriye n'abandi urumva indirimbo ikore ku murundi wari we wese ahari ndabihevye bavuze aririmbye bavuga bambara amahera menshi aririmbye bemera ko miliyoni menshi ateye bafise
iyo kumengo ni inkuru ishaka gusa niza Sadbi because Sadbi bavuga afunga miliyoni 3 wamera make cyane by the way je ku nkuru mfise sayo mahera sayo mahera nayo bavuze muga ntashika ni make sana ntashika siko no bivuga ariko reka davyibaza uko je ndawa icyatumye afungwa kine hiyo gusa mugabo ugereje gukompara ivyo bavuze n'ivya Sadbi cyane n'ivyo abandi barivye bose babayemo umuziki w'ubundi ubona uri kuja hehe turafekinga ubuzima abaririmbyi b'Uburundi kugira dutere imbere guys dutegerezwa kwemera ubuzima bwacu tubayemo twereka abarundi ko dushonje badusupporting ejo dukora ibindi byiza sinzi ko ntahura abandi bose bateye imbere babanje kwemera inzara yiwabo bafise barahereka igihugu akamaro bokimarira ariko yuko naho bariko barakora ivyo bintu bashonje hanyuma ibihugu byabo birahaguruka birabafata amaboko uno munsi bari bariko baragira neza kwisi ariko twebwe turacari hahandi nyene nitwemera yuko twaraye ubusa tubesha abarundi ko twambara amamiliyoni tubesha abarundi yuko dufise amazu tubesha abarundi ko tubayeho neza ikintu gituma tuguma dusubira inyuma mbere nuduhera twari kugira utundi tu business tukaca dusanga tudukoresha mu fakinga bwa buzima bwacu mbe urazi yuko hari abantu bifotoza bageze town gusa bategera bifotoza bari muhera aho baba no gufungura bapostiga yasohotse mukabare kana ariko ari home na posting ya posti wari marage bras ibintu ngwanya sana uri ibiharage n'ubufu ibiharage n'indya nziza uriye gendo muririmbye norira bass norira taxi vero norira pero wirurira man none shikana aho ngiye kandi n'igiciro nkabona n'igike fise igihumbi nkabona ntwaye hade kuri desi matonari kuri hasisi phone pande ya desa ni rekibere izo wisa izo wisa mbere no zikoresha ibindi bintu by'akamaro n'umurundi akanyumva studio man iratugora kuri nkonga Black TV Black because abaririmbyi ndi benshi udashoboye no kuri studio ariko turabwira abarundi yuko twambara amamiliyoni turabwira abarundi yuko tugira mu miduga myiza turabwira abarundi yuko shows turiha gose man uzorabe ndaguha karore sirtu mu Burundi no maze kubona umuririmbyi ashobora gusinya contract zirenga 4 ku mwaka atandukanye ubuzima bwiwe bukaguma ari bwabundi abandi bro bari basinya contract imwe ugasanga ibintu ubuzima bwiwe bwose arubatse amazu arubatse ibitaro arubatse ibintu kontra imwe gusa ariko ngaho iwacu muri ni kontra 10 ku mwaka okay nagucirimwe Uwezo ivyo byose ubona kubajije ikibazo kigaka handi nyene nikitwa kugira ngo ivyo byose bihagarare icambere nuko twomenya yuko inzara ibabaje tukemera ico turi tukemera ico turi just nibaza yuko abarundi kweri abaririmbyi abarundi bo bemera yuko hari inzara yuko umuntu ashobora kurara inzara kabiri gatatu umuntu yobura amahera y'inzu ari hacanye simbona ngira babayeho kuri gusa bajya kuri kubera amane birababaje kubona umujene ariko arirondera akugira yuko ari umubosi n'umubosi na CEO ni bavenera bo wumva muhuriye ahantu atari umuntu amukubwiye ntihofa wumvise ico kintu byatagedariyemera wo vyumva niwo bivuga guys tukumwe na Bizzo okay tugaruka kuri ndirimbo nyene bwayo gutya turangiza kuko wacanguye kuririmba na Sherin makuga bose dufise muri Buja Flavor icambere genda umufanzi w'umuziki w'u Burundi ndakunda cyane game ariko ndabona ikibazo dufise muri game y'abakobwa mu kurande rw'abakobwa ntabaririmbye benshi dufise bashasha bariko baraza so narabaye proud numviye ubwa mbere Sherin Rock ndakurikirana nsangana n'indirimbo nyinshi afise ndavuga ati no muririmbye mushasha akeneye nawe guhabwa chance yo kumvikana nyamba hari abafanzi ba Bizzo Uwezo 2-3 tubasangiye ejo arashobora kuronka indi korabo cyangwa agakora neza akagira indi step iki kintu kizoba ari novuga ku ruhande rw'iwanze nzoba proud mbonye Sherin Rock aduze haje nunda kaduga kubera game y'abakobwa kweri kandi bakeneye uko twoba support nini bakeneye support nini sana. Okay guys, ni Black TV nko musanze mumenyereye ni B kuri micro ndi kumwe na Bizzo Uwezo tushobora gatoye kuri rap nziza cyakwa je ndakoresha umurapere ndanezerwa cyane kuko nabantu banjyora cyane vibe ni nyinshi cyane muri studio vibe zirarenze tubande yose sana ka freestyle hari indirimbo waririmbye
ya rap yakozwe na Popsi ndayibona season 1 freestyle season 1 yeah okay kushira mu beat nyene okay get beat nyene hama mistari kumanya yende naso okay ndio nshaka nyene hanyene beat yakisio hii okay freestyle nigga Fanya wana hanya mabisho na mwaka usiachi pengo kwa ombe po walibana sana sasa na ikimbia microphone na Bizzo I see me international nafanya picture elevator Januari to Januari na wakilisha Bujumbura mpaka Afrika nzima tazumunya na mnyaka kwenda dunia nzima sira kwa brand wana fake chopi na bi atanyia kambi wagane pua kasabi kikaa kimya haimaanishi mimi mkimya shawa miaka siku nyingi mjini sijaja kwa mjomba napita vyema na binti na ipaka mata na ipaka mzima utasema napinga mswaki kwenye hii track nafanya kama mnyenyosho nitabaki juu jumbo fike paka kadisho guys okay twende na hiyo na kesho nikiwa na mavumba nikiwa na magari mengi nikiwa na manyumba nikiwa nazunguka na wachumba wengi watasema kama natumia ndumba nikifika baa yoyote natoa offer wanaonikataa wote kesho nitaona marofa kesho naiona ikiwa ni njema midomo tashona walionisema nilikuwa chini sasa naishi vyema toka maisha chini hadi leo nyengema mademo wanaoni bange sana bweka kama mbwa muda huo mastaki bao wamefuria watafua nguo na kuosha masufuria Bifesi ndo takuwa mlinda geti huku bosi kubwa niko bize na soma gazeti Kingorongoro mtampa bodaboda sikosi hata buku ya kuemea mboga mboga Best life naona kichunga ng'ombe niko timamu sio kama nimelewa pombe kama nimelewa pombe let's go yo biranyoheye kubona subiye kukubona iko Bizzo Uwezo yahora muri niyona birampimbaye mfise story sivyo munsi canke ibyeje muziki wacu kumuhengama uya barundi bose bararizo twaye byeshe mu muziki kaka nta na kimwe asize kuvugiye nsumira ndabarakiza nakajagari mu muziki abafise impano ntacyo bafise uhaje ibibirisi ngo n'imiziki itambika baririmba ibishego benshi ntibakicandika kuvuye bikinira mareresi Tagiti yabo nukuro harajibisa umuririmbye nta gaciro nugira mu muduga bayawuhawe n'umudemi vya game bisigaye bigoye cyane ukuntu nushaka kurara ari yaririmba zimwe mwasize harutudumbi vyu birateye agahinda utaririmba nka ntibabona kuri umuhinga nta n'igihumbi vy'ubu n'amacenga ndabasinzo n'imiduga twe nta nekinga tugira. Thank you so much Bizzo Uwezo. Thanks sana bro.